mwatiriwe kuba abacamanza, bisigure abakozi b'Imana. Ndiko ndasozera rero, mbega ibintu Imana ishaka kucamanza kuvugwa hano byo baranga ibintu 10. Icambere, umuntu akorera Imana umucamanza w'ukuri ariko aravugwa hano. Wobwira igice cya kabiri kigenda Imana siganda cyane. Kuki Mose babwira Imana ari kimwe nabo, yagendeye imbere yabo kujya tubona izuba, urugore kuzuba. Kimwe rero muri kumwe natwe na Imana bisera yabahaye icyo gihe cya Mose ibimenyetso byabo, inkingi y'igishu murango hamarebe indi muriro mwisha, bakora ko Imana ari kumwe nabo. Nimushaka rero kuguma mu cya kabiri mujye gutorerwa ngororanirwe ngira ibintu 10 utuza kumenya. Icambere, utuza kumwizigirwa imbere y'Imana n'abantu. Cyo ni cyambere, mwabarongozi mujye gutorwa ujya bukeye umwizigirwa imbere y'Imana n'imbere y'abarundi ndetse n'abanyamahanga bari mu cyacu n'ubundi. Uwizigirwa ikintu cyambere kiranga umukozi w'Imana, umucamanza w'Imana yimitswe mu mateka mashasha. Bijya bwiza shingiro nimo mavuta mashasha mu burongozi bw'igihugu, kuko Imana niyo muzorahira imbere, tinderaho imbere y'Imana mushobora byose n'abenegihugu. Kugira mugenda n'Imana mu cyo kiringo rero bigusaba kuvuga mbere umwizigirwa imbere y'Imana n'imbere y'abarundi n'abanyamahanga mu Burundi. Ubugira kabiri, utegerezwa kwitegurira kugororokera Imana n'abarundi. Bisigura yuko uza kwabera urumuri ruzimiza kugororoka, witara abandi bakurikira, ube umuzimiza n'umunsi n'umwe. Ubugira gatatu, bigusaba kuba utunganiye Imana n'abarundi cyangwa n'abantu bose bazoriga mu kubatunganira, utunganira Imana, kumva yuko imbere y'Imana nta muntu atagira ingorane. Naje narize ingorane ugasanga rimwe na rimwe nafashe ingingo itariyo, mugabo utunganira Imana wafashe ingingo itariyo, imbere y'Imana usaba imbabazi ati Imana ntabara ngirira ikigongwe ahantu byangoye. Ngo gutunganira Imana kujya kwa Daniyeli, kujya kwa Dawidi kabuciyemo ntiyaca heberana, kuko heberanye usaba byagwiriranye. Tuje imbere y'Imana batanga raporo ku munsi ati byangendeye neza ko byangoye iyi ngingo. Kandi ingingo nabwire abarongozi na cyane abazo dukora mu ngata mu kurongora Burundi neza na neza n'abantu mukorana, araguta mu rudubi akuzanira dosi yatariyo ugasanga ateye kwikumu yaguhenze. Ibyo birashika, ukaba igikote kura kino gikorwa ugasanga bamuguze acatanga raporo itariyo, agatiwa n'itegeko bitara kw'igikumu ugasanga ateye kw'igikumu haca imyaka 2-3 ugasanga umuntu yarenganijwe. Kurenganywa n'ubwo bikoza sigora nico gihe wewe nawe uri umukuru w'igihugu bateye igikumu kuba kugiriye nabi dosiye wowe imbere y'Imana nta cyaha wakoze icyaha no guteza umutego, mugabo nawe wasinye nawe wateze umutego, garuka imbere y'Imana usaba imbabazi ati Imana yaneze umutego kandi nabuguyemo, ngira imbabazi kandi ushoboze kuronka abandi bazima nazosubira kugira ibitego. Bari utunganira Imana no gutunganira abenegihugu. Hari aho tuba twafashe ingingo dusanga abantu twarabarenganije haciye imyaka 3-5 turabarenganura, dukomera Imana yacu. Nimwarenganya abantu kubera yuko bahenze bakabatega imitego, nimuze muheberane muze mubarenganure, twarabarenganura. Hari n'abataye baromoka kubera yuko twafashe ingingo itariyo, mugabo umuntu batoya twihenze turasaba Imana imbabazi
hama turabarenganura baragaruka mu gihugu cabo. Tugomba bashimira yacu. Ubugira kane, bizera Imana bakandi bakongera kizerwa n'abantu b'abarundi. Niwizera Imana, Imana izotuma nagutwara bakwizera. Atubwira abamustanteri, babura amatari, abashinga amateka, abakenuza amateka, abashikira mwandi buca baza, abakuru imitumba. Niwizera Imana, Imana akora kwizeye, n'abene igihugu bazokwizera. Kwizera Imana kugira ngo nabone kwizerwa n'abantu. Nimagiriranire. Gatanu, bigusaba gukorera Imana. Muri cyo kiri gutuye kujamo. Ubu ni muje gukorera abantu, muje gukora Imana. Ivyo muzokora vyose, imera n'imeruka ni vyiza ku bene igihugu. Gukora Imana bisigura iki? Bisigura gukora ivyiza abantu kandi ukabana. Muravyumva? Niryo banga ry'uganza. Abaganza, abarongozi, ijambo ry'Imana mu banyefeso rivuga neza yuko ati abaganza n'abaki n'abakozi b'Imana. Batanga intera ku bakoze neza, abakoze nabi barahana. Gitubona gashoka. Gukora ibyiza abantu bagira neza, abakoze neza bagira neza bagahembwa ku kwezi. Wanashaka kugushimira ukaba mugize nabi, ukoze amakosa chini ya buhinzi. Imyaka 20 ugasha. Wafashe mwana ku nguvu, wafashwe urubanza kibirira aho kwa yero ugasha. Uhana. Ngo gukora Imana. Kandi Imana ivuga neza, ijambo ry'Imana rivuga neza ati uganza ni umukozi w'Imana kandi akafise n'inkota yo guhana. Inkota ntayambarira ubusa yo guhana. Gatandatu, umucamanza muca mutogwa mwege mu kino kiringo ca kabiri. N'isha kabiri, kino kiringo ca kabiri. Icyo gisu cy'inkora mukuraho neza cyane. Gisaba jambo menshi cyane. Icyo gisu cy'inkora gisaba jambo menshi cyane. Neza. Hazo utanga imikate kurusha ku murongo w'inyuma. Ubwira gatandatu, abacamanza dushaka gutora mu ndwi mu kwezi kuza aho kera. Bategerezwa kubaha Imana no gutinya Imana. Hari abantu batinya Imana, batanuhana Imana. Bariho. Niyo twara abarongozi bamwe usanga basambazanya mu biro. Ibaze mu biro nta gutunganiriza abantu. Mugabo bakabwira abantu ati nta kazi ndaguha, nta jambo ndaguha, utabanje kwemera inabiri. Ugatinya Imana. Uwubaha Imana akora iby'ubwenge, arangwa n'ibyiza Imana ikunda. Uzomenya umuntu akubaha Imana ni waba ubundi katamara ikigwa, umwe bita mu Kirundi igipfamutima. Nta mutima ufise wewe. Bari no bitwa abo n'abantu rero batubaha Imana. Mu kubaha Imana yigengesera kudatukisha Imana, kudatukisha abavyeyi bamureze bamuramuye. Muravyumva barongoze muco mutwogwejo. Uwo Imana ifise badacambere nibizo shingiye kubaha Imana no gutinya Imana. Mbere ngo muri iyi rero ntabwo cyatinya. Abarongozi bakino kiringo bagiye kujamo nibo bambere bategerezwa kubaha Imana no gutinya Imana gusumba twebwe kugira ngo tuvuyemo. Mubimenye neza. Kuko Imana ifise badacambere nibizo shingiye. Niyo muzorahira imbere yayo. Ndara imbere y'Imana mushobora byose.
ega si abantu barahira imana ziri kwinshi, imana zose zishobora byose. Oya, hari imana y'imbwa, hari imana y'abasuma. Uzovuga umusuma muri nagira imana, nagira imana ndiba. Oya, si imana ishobora byose. Imana ziri kwinshi. Iyi Mana muzorahira imbere uti ni Imana, ndarahiye Imana, imbere y'Imana mushobora byose, tupise. Indwi, abacamanza bashatorondera abarongozi n'abantu bitaho, baratumva bya bindi ijambo ry'Imana ryatubwira, bitaho abahambaye n'aboroshe, aboro cyane imfuvyi, abapfakazi. Ikino kiringo c'Imana iki tuye kuja ca kabiri. Bitaho, ntibarenganya abahambaye n'abatunzi, eka muge cyo bakora gusa ni iki? Kwitwararika aboro, kujya bitwararika n'abatunzi, imfuvyi n'abapfakazi. Umunani, abarongozi Imana ivuga muri kino kigo tugiye kuja muri segonda ca mbere mu biza shingiro ry'u Burundi, n'abantu batajya ingurire. Utajya ingurire, ingurire zituma abantu batubwenge, bagakora bibi bazokora byiza. Ibyo kitwa kugingurire, ukarenganya umuntu kubera ingurire kandi ari mukuri. Ivyo byo kwirinda izamanza zo kuri Imana yatubwira. Icenda, muziza kurangwa n'abakarorero. Iki kiringo tugiye guheza kuva 2015 gushika kino kigo ca 2020 twacitiriye ikiringo c'Imana. Nindaje tugiye gukora mu kigo c'Imana, nta bahemu twabonye muri CNDD-FDD no mu nzego za leta, nta mpamvu twabonye tukomera Imana yacu. Abandi barahemutse kuva 2005 barahemutse, bahemukira igihugu, bahemukira n'Imana, bahemukira n'abarongozi. Tuba turi kumwe mu mugambwe, baragaraniza mu n'amashinga bateganya mpuzamategeko ati mpaka byose turakwana, baravyibuka. Abandi baragumuka mu mugambwe kuzonga barasaze, sibyo? Bakabeshera abantu, baza kumuriza kubesha abantu, baza nyamu vyumviye. Ava mu je mukuru w'igihugu unari amafaranga, wewe abantu bose mu buzima busanzwe, mu mafaranga avuye mu Uganda ari mu bayasanga no kwasanga nonye. Yevdo ngo amafaranga were guhabwa ubasuje mu busanzwe ngo amahiyase 200 yuzuye amafaranga. Uvuye Uganda, mbere amafaranga wewe ayo mafaranga yuzuye amahiyase 200 uyavana mu Uganda ugacara mu Rwanda ukagiza mu Burundi. Abapolisi bose barakijijwe rero. Nge ntari rimwe bafata. Uranyumva? Urataromoka twatuvuye mu mugambwe. Ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Yabikoze. Baratwamba ikibara. None karanga. Abandi bakuru n'amashinga mateka, abandi bakuru n'amanyemuza mateka, abandi babura amatari ba mustanderi barahemuka, baratubaromoka. Nakuru twatanguye hari akavura ku dusoze hasa neza cyane namwe. Ikingo shaka biri cyiza cyane. Urabona? Hakiri urakitwarabe tukomeje Imana yacu mbere ni heza cyane, urakitwarabe ukwezi kwa gatanu. N'abadahemukira n'abantu batarangwa badahemukira Imana nawe yabajeje. Abahemutse
bari mu Kiburundi n'abarundi murabye bageze iyo bana bose bari mu gasho rusange icyo bita confinement kandi bazi neza ko bagiye ahantu hameze neza cyane ndega Imana idashika ni hehe dukomeje Imana yacu hano bamaze gupfa barasangutse basangura mu gahinga basangukira mu gahinga nta nobegeranije bagiye bakomere ngo ni umujenerali ngo ni umukoroneri bapfuye nk'iki nk'imbeba nta no kubegeranya nta n'itangazo ryo kubika nta n'iry'abantu ngiyigisha kuhemuka mugahemukira Imana mugahemukira bene gihugu ibyashikiye aba mbere bizogwizwa na ndwi kuri mwebwe mujye gutobokera wari mu kiringo c'Imana siba ndashaka rero murazi twataye ikiringo c'Imana twiti c'Imana 2015 gushika 2020 nabwo Imana yabwanje bandashaka ngizo shinge ije ko ngizo ndashaka muki mwaka 2018 tutegeye kwibizo shingiro muri mwaka ca mbere itariki y'indwi ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2018 bisigura twebwe turongora Burundi no munsi ntabwo turarahiye imbere y'Imana reka ngo twari imbere y'Imana mugabo abaje mu kigihugu batarahiye imbere y'Imana hari akantu uzohemuka yari imbere y'Imana izokomera cumi ibizobananira kandi biriho muze mubishikirize Imana gusa nimuze mubwira abantu ko byatunaniye reka oya bigora ushoboka ati niko ndabijenga wihangane gatoya wewe turakunaniye bashaka kwirukako uroti mihangane byose ukagenda neza indemesha Imana ikorera mu ijambo Imana ya ijambo rirarema n'abantu bari basazi baho n'amatora azoba ivyo cyangwa sivyo baravyumvise ngo n'amatora azoba bakiri baravuga mu radio ejo n'umurango n'amatora azoba ninumira ndashibira Imana ndasenga to abantu babaye nabi ndabatoneka imbere y'Imana twumvise uwa mbere tuguye ndamushira imbere y'Imana n'uwa kabiri twumvise uwa kabiri imbere y'Imana uwa gatatu nuko bose ndabatondekesha atubwira ico vuze Imana rero itigene nawe uvuga ijambo rimwe gusa ati mwakinda mugaramye cyangwa mujyama amatora agenda neza cyane icyo bigiye nabanje kubereka Imana bose ukwezi bwari numye kandi bakaja ngaho bagasomoza ngo nave mu gacerere va mu gacerere namunaga ndege va mu gacerere gute simva yo ngumamo nzovakitse nuzi Imana atazogenda neza cyane ukindi ugaranye cyangwa uwama kwa yeri amatoje genda neza cyane kuri Imana yacu ibibananiye ubishikiriza Imana ubwo butumwa bwiza mpaye abarundi bene wacu harimo na Samarago wacu babyo kwitoza bagiye gutoja mu rwego bazodokorera mu ngata ku rwego umukuru w'igihugu abashinga amateka abakenguza amateka abashikiranganji babura amatari ba mustanteri abakuru mitumba abahanuzi babo abatwara ibisata bitandukanye zogenwa bose mu kiringo gitangura cy'umwaka wa 2020 mube maso mube hangi ubutumwa bwiza muzobashikirize ibihe byose baze bajemo muri ico kiringo kizi Imana baheze cyane murakoze.